Uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 16 Nyakanga, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira igisenge. Uno mwaka uwo munsi mukuru uhimbajwe ku civugo ngo ugufashanya kw'amakungu mu gukingira ubuzima bw'isi. Igihugu cacu kizohimbaza uwo munsi kuri ico civugo nyene, kuri iryo genekerezo nyene. Uwo munsi mpuzamakungu washizweho mu mwaka w'1994 n'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mfunyafunyo, kugira ibihugu vyose bize biribukanya ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Montreal yo gukingira igisenge. Icivugo c'uno mwaka kiduhamagarira kugabanya imyuka mibi ibangamira igisenge, nayo ikaba ituma ubushuhe kw'isi bwongerekana, ibiterwa ntibiheme neza, umwimbu ukagabanuka, n'amagara y'abantu agatosekara. Mu ntumbero yo guhimiriza no kwongereza ubumenyi kugira iyo myuka mibi igabanuke, dufashijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe gukingira ibidukikije hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'amahinguriro, igihugu cacu carashize mu ngiro imigambi yo gukarihiriza ubwenge ibisata bimwe bimwe mu vyerekeye ivyuka bitosekaza igisenge. Aho twovuga nk'abafundi bakora ivyuma vyo gukanyisha nk'amafrigo n'ibizana akayaga keza twita climatiseur. Abakozi bajejwe uruja n'uruza rw'ibidandazwa mu kigo OBR, abaserukira abadandaza abo twita les déclarants en douane, abarangura bakongera bakinjiza mu gihugu imyuka ikoreshwa mu gukanyisha mu buhinga butandukanye, abarimu bo mu makaminuza atandukanye, abanyeshure hamwe n'abamenyeshamakuru bajejwe igisata c'ibidukikije, kugira iyo migwi yose ishobora kurangura neza imirimo ijejwe kugira twubahirize amasezerano twiyemeje. Kubera ivyo, igihugu c'u Burundi caratunganije umugambi w'itangwa ry'ibikoresho ku bafundi kugira ngo bashobore gusubiriza ivyuma bimwe bimwe bitemewe bikanyisha, kugira hakoreshwe ivyemejwe n'amasezerano y'i Montreal hamwe n'ibishobora gukwega no guhingura ivyuka bibi bitosekaza igisenge. Vyongeye, ibindi bikoresho bizotangwa kuri iyo migwi kugira ngo hakingigwe ibidukikije muri rusangi n'igisenge kidasigaye inyuma. Vyongeye, kugira dukingire ibidukikije muri rusangi, igihugu cacu carashize mu mugambi w'igihugu ujanye n'iterambere PND watanguye mu mwaka w'2018 ukazorangira mu mwaka w'2027 ibijanye n'itunganywa neza ry'ibidukikije. Igihugu cacu kandi carashizeho umugambi wiyaguye twita Ewe Burundi urambaye, ufasha mu gutera ibiti mu ntumbero yo kugwiza amashamba, ayo nayo akabafasha mu kununuza ivyuka bibi no gukingira isi ndimwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Gukingira igisenge rero bisaba gushira hamwe inguvu z'abenegihugu be no gufashanya n'amakungu atawuvuyemwo. Nico gituma duhamagariye umwe wese kugira ahindura ingendo, dushire ku muzirikanyi imigambi n'ubushakashatsi, dukora ibikorwa vy'iterambere bidatosekaza igisenge, yo nkomoko y'ihindagurika ry'ibihe n'iduga ry'ubushuhe kw'isi. Leta y'u Burundi ntikekeranya ko dushize inguvu hamwe mu bikorwa vyo gukingira ibidukikije, kugwanya imyuka mibi irungikwa mu kirere, bizotuma umwimbu wiyongera, amagara y'abantu akingigwe, ubutunzi bwiyongere.